Ashaka ndagushimire wewe ufata akanya ugakurikirana bino biganiro wowe uri kurumviriza kino kiganiro muri uno mwanya. Imana iguhezagire cyane, irakubona kandi irashaka kuvugana nawe, iragukunda. Sinkekeranya ko ni wugurura umutima wawe itaza kuvugana nawe. Hanyuma hariho ijambo maze kuvuga ko rivuga ko mu vy'ukuri nk'abantu ariko kandi nk'abakristo turakeneye ukuri k'ukuri dushobora kubakira ku ubuzima bwacu ntitwicuze. Naramaze kuvuga ko tudashobora kwizigira ubwenge bwacu kubera twihenda, kandi kubera iyo mvo nyene ntitwoshobora no kwizigira 100% ubwenge bw'abandi bantu, kuko nabo nyene hariho kwihenda gushoboka mu buzima bwabo. Kandi naravuze ko tudashobora no kwizigira imico y'ibihugu vyacu 100%, kuko nayo nyene yashizweho n'abantu bihenda nkatwe. Murazi nk'ahani wacu ko hariho abantu bamaze imyaka myinshi cane vyari vyarabaye, noneho umuco bavuga ko umwana w'umuhungu canke w'umukobwa avutse biva ku mugore. Mugabo murabizi ivy'ubuhinga vyaragaragaje neza ko biva ku mugabo. Muce mwiyumvira abantu rero baturubiswe, batutswe, bafashwe nabi bazira ico kintu, ikinyoma ceruye. Nuko ariko rero Imana iratuzi, irazi ivyo dukeneye, irazi ingorane zacu, irazi ivyo dukeneye kugira ngo dushobore kubaho ubuzima buri ku murongo mwiza. Nico gituma yahishuye ijambo ryayo kugira ngo ritubere urumuri, ritumurikire, ntitubeho tujuragirika, ntitubeho tugenda mu nzira zitarizo, dutumbereze ubuzima bwacu ku murongo mwiza uhwanye n'ivyo yatwipfuriza igihe yaturema. Ariko iyo Bibiliya, iryo jambo ry'Imana bigasaba ko turitahura neza, ko risigurwa neza, ntiturihinyike canke ngo turivugishe ivyo twipfuza ko rivuga. Ikibazo rero nshaka kwishura ni iki: ni kubera iki dushobora kwizigira ijambo ry'Imana nk'ukuri ngenderwa ko kutazotuzimiza? Hariho ikintu kimwe ushobora gufatirako, ni vyinshi. Muri kino kiganiro ndavuga ikintu kimwe gusa, ni Imana yivuzeko. Mu bindi biganiro nzovuga ibindi. Hariho ibintu Imana yivuzeko. Imana yivuzeko ari umuziranenge mu biyiranga vyose, ni un Dieu parfait. Murashobora kubisoma mu gusubira mu vyagezwe 3:2 ku murongo wa 4. Imana ntiyihenda, Imana ibintu vyayo biri ku rutonde, Imana izi vyose, Imana nta kanenge igira. No kuvuga ko mu bumenyi bwayo nta bintu bihara, ibizi vyose, ikamenya ivyabayeho, ikamenya ibihari, ikamenya n'ibizoba, kandi ikabimenya mu buryo bwuzuye. Urabona twebwe urashobora kumenya ikintu mugabo ukamenya bimwe bijanye n'ico kintu. Nta muntu yigera amenya ikintu 100%. Imana yo uretse ko ibizi vyose, ibibizi 100%. Harigaragaza bwa buziranenge, ya perfection nariko ndavuga. Ibindi biyiranga, Imana iravuga ko ari Imana nziza, Imana igororotse, kandi ko ari Imana ishoboye vyose. Reka dufate bino bintu tubishira hamwe wumve neza ico bisigura. Imana izi vyose, no kuvuga ko izi ivyo dukeneye, irazi ivyo dufasha, irazi n'ivyo twononera. Iyaba yatwanka yari ishoboye kutugirira nabi cane ntitunamenye n'ibiriko biraba. Mugabo kubera dukunda, kubera ari nziza, ntishobora kutwipfuriza ikintu kitwononera canke ikintu kitugirira nabi, kubera ari nziza. Ariko kubera ishoboye vyose, ntishobora kutwipfuriza ikintu ngo biyinanire kugikora. Ibi bintu bishize hamwe bica biryoha cane. Ni Imana izi ivyo dukeneye, kandi itwipfuriza ivyiza, kandi ishoboye gutuma n'ivyo vyiza tubibamo. Ivyo bintu rero biraryoshe cane, kuko twebwe nk'abakristo biduha stabilite, biduha kumva ko ibintu turimo bishinze imizi. Si ibintu vy'ibipfundikano by'abantu badendekanije, si ibintu bigarukira gusa ku vyipfuzo n'imigambi y'abantu. Ni ibintu biva kure, biva ku Mana igororotse 100%, biva ku Mana nziza 100%, biva ku Mana idashobora kwipfuza gukora ikintu ngo kiyinanire. Imana ntigerageza, Imana ntishimika, Imana irategeka bikaba gutyo nyene. Turashobora rero kwizigira ijambo ryayo, kuko yahishuye ibintu vy'ikimazi kuri twebwe, kuko yari isanzwe uzi ko tubikeneye. Nta kibi yashizemwo, kuko si Imana yo twipfuriza ikibi, si Imana yo dushira mu bintu vy'amakosa kugira ngo duhave tumererwa nabi. Kandi Imana ntishobora kubeshera mu ijambo ryayo. Mu guharura 2:3-19 harabivuga. Ikintu Imana ivuze kuba ari ukuri. Mugabo ibikivuze ntikiba ari ca kindi twibwira ko yavuze, ca kindi twayivugishije biciye mu gusigura kutariko ico yavuze. Aha niho dukwiye kuba maso cane,
hariho abasiguzi b'ijambo ry'Imana bazimiza abakirisu bakabigisha ibintu vy'ukuri bidashingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Wanashaka bakoresheje imirongo yo muri Bibiliya, mugabo kubera bayivugisha ivitavuga abantu bagaca batwara ibitari vyo. Iyo tuvuze ukuri ngenderwa ko mu buzima bwa misi yose, ni ukuri kuva mu ijambo ry'Imana ariko gusiguwe neza nk'uko ijambo ry'Imana canke abanditse ijambo ry'Imana bashaka ko abantu batahura. Nimba wemera rero ivy'Imana yivuzeko, ntushobora gufata minenegwe ijambo ryayo. Nimba uri umukirisu yemera ko ijambo ry'Imana ryahometswe nayo, nta kundi kuntu vyogenda, utegereza gufata ijambo ryayo nk'ukuri ntabanduka mu buzima bwawe. Kandi ndagusabira ngo Imana igushoboze. N'ubundi ndagusaba ngo ugahura n'umugenzi aka video kofasha ukamuhe, kugira ngo dukwiragize ijambo ryayo, ijambo ry'Imana rishikire benshi bashoboka. Ikigufashije wewe, hari naho n'ubundi wosanga nawe nyene agikeneye co gufasha. Imana ikugirire neza.